Ndabaramukije cyane bene data dusanzwe dusangira aya majambo dusanzwe ducisha mu kiganiro igitondo gishasha. Amahoro y'Imana, kugubwa neza, kururanirwa mu byanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije. Nongeye kugaruka kugira ngo dusangire amajambo tubona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Dusome mu gitabo mu gice c'indwi, dusome umurongo wa mbere tugeze kumbure kuri 5, turaba ayo majambo ico atubwira. Ijambo ry'umutwe ni naryo ngomba yuko wogira urufatiro, rivuga ngo nturabe abandi utiravye, ntimugahinyurire mu mitima yanyu, namwe mukazohinyurwa, kuko uko muhinyura abandi ariko muzohinyurwa namwe, kandi ingero mugeramwo muzoyigererwa namwe. Urabira iki akabango kari mu jisho rya mugenzawe, kandi inkingi iri mu jisho ryawe ntuyitegereze? Wobwira ute mugenzawe uti zana ngutosore akabango kari mu jisho ryawe, nawe ufise inkingi mu jisho ryawe? Wandyaryawe, banza witosore inkingi iri mu jisho ryawe, uheze ubone neza gutosora akabango kari mu jisho rya mugenzawe. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, n'aya majambo kandi yumvikana atahuritse neza, namwe muri za nyigisho Yesu yigisha yicaye ngo kuri wa musozi. Abandi baciye batera intambwe bavuga ngo inyigisho zo ku musozi, kubera ko aya majambo yayigishije kuri uwo musozi aho uriko n'ishengero ryinshi ngo rimukikuje. Hanyuma rero ngaha tubonye agace kavuga ku bijanye n'ingene umuntu adakwiye kuba uraba amafuti y'abandi, mugabo nawe ntiyisuzume, ntiyirabe. Yandi majambo, ingene umuntu adakwiye kuba urabisha icirore ku bandi, abereka ingene bafise isombe ku menyo. Tukirabana twaca tuvuga ngo mputwombona, utuboga ku menyo, kubera ko ubonye yuko afise ibintu by'ibisigarira by'indya mu menyo. Imana yacu ntidutabara, canke afise ingonera iki ku munwa, ubona yuko yariye mugabo ntakarabe, ntagire ntiyiyoge, ntiyiyugumure. Imana yacu ntidutabare. Rero ngaha n'amajambo atweretse ko umuntu adakwiye kuba ufatikiyo ngo aze yereka abandi ngo birabemo ingene ari babi, ingene bafise novuga ngo ibibi bibaboneka ko amarabaga n'agasembwa, mu gihe nawe hamwe yokwirabisha ko yosanga ahubwo ari mubi gusumba abandi. Imana yacu nidutabare. Nigeze kusoma igitabo kiraho kimwe, nariko ndiga ivyigwa biraho kumbure ico gihe bijanye na leadership management, bijanye n'uburongozi n'intwaro, novuga ngo ibereye kumbure, ngira ngo tubishize mu Kirundi. Hanyuma rero yo mukozi w'Imana, kuko ni ishure rukristo, avuga ngo kenshi na kenshi abantu uzokunda kumva banegura abandi uzosanga ari babi gusumba bariya bariko baranegurwa. Imana yacu nidutabare. Kenshi na kenshi abantu uzosanga bakunda kuvuga ibitagenda neza, uzosanga nabo atakigenda neza na kimwe bariko barakora. Uzosanga ivyo vyiza bavuga ngo ntibiriko birakogwa, ivyo bibi bariko baranegura, uzosanga nabo ari abatsindwa kuri vyo. Abakunda gukritika cane imama, umukozi w'Imana naka, ye imama mwishengero kwa banaka bimeze uku, imama muri korale kwa banaka baririmba uku, imama baririmba nabi, imama bagira amadanse nabi, imama baribona. Abantu mengo bafise novuga ngo kristometre, igipimo
cyo gupima ubukirisu bw'abantu, akenshi uzosanga nabo ubwo bukirisu ata n'ubwo bagira. Ukayaga n'umuntu hanyuma ukumva arakunda kuvuga ibitagenda neza ku bandi, ugasanga kenshi akunda kudondagura, akunda kudoma urutoki ibitagenda neza kwa banaka. Uyo muntu umenye nawe yuko iwe ahubwo byabaye ikirundo cyangwa ikigunguzi kininiya. Kubera iki? Kubera ko muri rusange kenshi na kenshi usanga abantu ari babanegura batikwije. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, Yesu yarabwiye ishengero rimukikuje aribwira ngo umviriza, ntimukarabe abandi mutiravye. Bigenda gute wewe ngo ubone akantu k'agatosi novuga ngo kagiye mu jisho rya mugenzawe? Bigenda gute wewe mu jisho rya mugenzawe ubone ko hariyo agacanga cyane urutete rw'ururo rwakorokeye mu jisho ryiwe? Uravyumva? Mu gihe wewe nawe ufise ijisho novuga ngo ririmo ikigamana yanjye, ririmo ibiye ibiye muraribona ingene rimeze. Mu jisho ryawe hari ibiye, ariko wewe ntadubona kubera yuko uraba abandi nawe ntiwiraba. Icirore ukirabisha ku bandi ubereka ingene batikwije, ariko harabuze umunsi nawe wocirabisha ko nka wa muririmbyi muri za ndirimbo zo guhimbaza Imana mu Kirundi yavuze ngo sina data sina mama, ahubwo ni jewe nkwiye gusengerwa, ni jewe nkwiye gukizwa, ni jewe nkwiye guhinduka. Imbere yuko mvuga ngo Mana hindura bariya, imbere yuko mvuga ngo Mana batabare bave mu vyaha, ni jewe ubwanjye nkwiye kubanza guhinduka. Sinshobora kuja gutransmeta ibyo ntararonka nanjye, sinshobora kugenda kwigisha ibikintsindi bikinesha. Mana ntabara, Mana ngirira neza. Ni jewe ubwa mbere na mbere mbanje kubanza gukwira gukizwa, ni jewe nkwiye kubanza gukizwa imbere yo kubwira abandi ngo bakizwe. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, nane majambo burya duhava dusozera ntimugire ngo duhava tuyatebamo cyane. Rero Yesu ngaha yagiriye inama aba bantu bitwa banegura nabo batikwije, banegura abandi, bavuga y'abandi ayabo bakayicarako. Kandi mwene abo baragwiriye cyane muri ino minsi. Ibyo bakritika usanga nabo atavyo bakora, ibyo bakritika ku bandi nabo usanga atavyo bubahiriza. Ejo bundi numvise umuntu akunda gukritika cyane abakora ibyaha ibi na biriya, mugabo nca numva umuntu nsanzwe nzi nawe yasabye ko bokora ibyo byaha by'ubusambanyi. Imana yacu nidutabare. Apondagura cyane abakora ibyaha, mugabo nawe ukurikiranye hirya ugaca usanga benshi mubo akunda kunegura, ugasanga nawe hari habo yabisabye ko bobikora bogendana muri izo ngeso. Imana yacu nidutabara. Aho urumva rero ko ibyo bintu ntibiba bihuye n'ibyo umuntu ariko aravuga. Imana idutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, abantu rero turabangukirwa cyane no kudoma urutoki ku bandi. Abantu turabangukirwa cyane no kubona amafuti y'abandi, ariko ayiwacu akatugora kubona. Muri kino kiganiro rero ntiyasozera, nagomba ndakubwire ngo uhereye uyu munsi wimenyereze, wige, utangure kugerageza uburyo bwose, ureke kuraba ivy'abandi, ahubwo nawe ubanze urabe ivy'iwawe. Banza wiyevaliwe, banza nawe wishire ko ca gipimo citwa kristometre wahora ushira ku bandi. Ugomba kuraba no kuba umukristo, kuvuga
ubukristo bw'abandi ngene bwifashe, nawe bandi uje kuri uwo munzani urabe mbega by'ukuri nawe uri umukizwa, nawe uri umukristo. Ntugume ubwira abandi gusa yuko ari abanyamakosa n'abanyamafuti bambara nabi bakora ibyaha batarakizwa, umubonye yambaye ujya byerekana yuko ari imbaraga nta bindi, ariko mugabo nawe uri umuntu mubi asumbye ububi bariya bantu. Imana yacu ni gutabara. Ico gufasha rero kuba umwigishwa wa Yesu Kristo mwiza, ico gufasha kuba umukristo mwiza, ico gufasha kuba umuntu mwiza Imana yemera, nuko wokwikosora, nuko wobanza ukaraba mu jisho ry'iwawe ingene ibintu byifashe, nawe ukabanza guhinduka, kuko birashoboka yuko utarahinduka. Nawe uvuga abandi ngo bahinduke, nawe uvuga abandi ngo ntibarahinduka, ariko nawe ikibazo kikuravye bakikurabishije ko nawe usanga uri umutsindwa ukaba utarahinduka. Imana yifuza kuhinduka. Imana yifuza ko aho kubona iby'abandi ukwiye kubanza kubona iby'iwawe, kubera ko nawe urafise ibibi biri muri wewe, za ngeso zawe, za mvugo zawe, za nyifato zawe, kwa kuntu ubanye n'abandi, bwa bwibone bwawe, kwa kurenganya abandi, rya shavu, ya nzigo, rwa rwango. Wewe nawe ufise ububi bwarabaye bwinshi, ariko ukabona dukeya tw'abandi, byinshi by'iwawe ntubibone. Ibyo Imana ntibikunda, ibyo Imana ntibyemera. Icyo Imana ishaka ko umuntu nawe yiraba agahinduka, hanyuma akabona gufasha abandi guhinduka, kuko ntushobora gufasha abandi guhinduka nawe utarahinduka. wowe ubaye nka wa muganga yigisha tukumva turanyuzwe ibyigwa bijanye n'ingaburo ibereye, mugabo nawe ubudabugereza hariya kandi utagira ngo ni indwara zakwasha, ahubwo ari indwara z'umurengwe. Imana yacu nidutabare. wowe ubaye nka wa muganga avura abandi, mugabo nawe ariko arakwega itabi ryamaze kudevelopa dependance muri we, ryamaze kumukoroniza, ryamaze kumugira imbohe, ryamaze kumugira umuja. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, aho mugiye kwirirwa ibikorwa byanyu bya misi yose mugiye kubamwo, ndipfuza yuko wotera intambwe ukabwira Imana ngo Mana, nari maze igihe kinini ndaba iby'abandi, mugabo iby'iwanje ntabiraba. Maze igihe kirekire ndaje nshinga n'iby'abandi, nkasanga nabaye banegura batikwije. Jewe mu gucira imanza abandi nsanze nari uwa mbere, ariko mugabo nanje mfise ububi. Erega vya bindi mpora mvuga ku bandi nibyo nanje bingaba, nanje nibyo binganza. Ibyo mpora nankurunuka ku bandi, erega nanje nibyo nkora. Ndakwingize ngo ngwize ko imbabazi, hanyuma ushoboze kunesha no guhinduka neza, mbone guhindura abandi. ubwiye Imana gutyo byoca bigenda neza, kandi wobishobozwa n'Imana, ugakizwa neza, ugahinduka neza, ukaba umwana mwiza, ukaba umukizwa mwiza, ukaba umukristo mwiza. Hanyuma mbere n'ibyo byo kunegura abandi ntibyosubira kukubamwo, niwo nsura kubona iby'abandi, kuko woca wibuka nawe ibyo wababariye, ibyo wahariwe ko byasumbye byinshi ibyo bajya bafise, ugaca ubatahura, ahubwo ukaba wobahanura mu bugwaneza, ubazana kuri Kristo Yesu. Nano majambo rero kuvuga menshi siko kuyamara, bizera yuko iyo bija hose hari ikintu wumvise mano majambo. Tubwiwe ngo nturabe abandi nawe utiravye, ntubone ububi bw'abandi nawe ubwiwawe utabubonye. Ivyo bintu ntibihuye n'umuntu ari mu rugendo ruja mw'ijoro. Imana n'amahoro ibaho umugisha mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro. N'umuhigwe rero umuntu yiraba imbere yo kuraba abandi. Umuntu ashira imbere kwiraba akikosora, uyo muntu n'umuhigwe. Ariko mugabo nyene utameze gutyo n'umuhombe n'umugogwa, kuko uyu ni indyarya, si umukizwa mwiza, si umukristo mwiza. Gusenga Imana mwami w'abami Yesu,
tugushimiye cyane kubwa n'amajambo meza kandi ahambaye twumvise, atubwiye yuko tudakwiye kuraba iby'abandi natwe tutiravye, mu bijanye no guhinyura abandi, mu bijanye no gukritika abandi, mu bijanye no gucira imanza abandi, ko tudakwiye kubiherereza ku bandi tutabanje kwirabisha, ko kubera yuko akenshi tuzohava dusanga twihereye ko tuzohava dusanga twebwe twari babi gusumba ba bandi twari dushize imbere gucira imanza. None rero umuntu wese afise ikintu iri jambo rimubwiye kandi ahisemo gufata ingingo no kubwira Imana ngo Mana mbabarira, Mana ntabara, Mana ngirira neza, uyu muntu ucumugirira neza, maze ibyo ugomba byose bishishikare kuba kuri we, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, nuko tubyizeye, amen.